Amerika. Mu Rwanda abanyeshure bagera ku gihumbi bakoze ibibazo vya leta bisoza amashure yisumbuye ntibavuga rumwe n'ubuyobozi bw'ikigo kijejwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashure ku manota bahawe bavuga ko atariyo. Asumta Kaboyi araduha idonido kuri inkuru. Hashize icyumweru hari abanyeshuri bazindukira ku cyicaro cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA. Abo banyeshuri bavuga ko batanyuzwe n'amanota yatanzwe mu bizamini bya leta yasohotse tariki ya 15 z'uku kwezi. Kuva ayo manota yashyirwa hanze bwakira abanyeshuri batari bake berekeza kuri iki cyicaro. Abantu bamwe ijwi ry'Amerika ryasanze bateye amatako kuri icyo cyicaro. Twaje kureklama turi kubona twarabonye amanota tutari dukwiriye 16 amasomo yose nabonye ama S ntabwo rero mbyumva niyo mpamvu ndi hano naje kureklama. Nabonye amanota ntari inkwiriye. Urugero nkanjye nabonye 37 muri biology bamarimo S kandi nshingiye kuko nakoze n'ukuntu nsanzwe nzi biology ntabwo nabonamo S. Urugero nka pratique baduhaye ndabizi neza narayujuje. Rero ntabwo numva theory yose amanota naba narabonye niba ari 0. Ibyo nshaka bansobanurira. Jewe ku bwanjye natekerezaga ko ntapfa no kubura na 50. Ariko natunguwe no gushyiramo gutya mbona 20. None isomo nzi neza numva ko neza mbyumva neza pe. Ngiye kubona mbona ibyo mfitemo S. Aba banyeshuri bagaragaza ko amanota babonye atazabemerera kujya muri kaminuza ariho bashingira basaba ko iki kibazo cyabo cyakwiganwa ubushishozi. Ngubu se wajya gusaba faculty ya medicine ufite S muri biology nta hantu na hamwe bakwemera. Niyo wajya muri privé bakubwira ati nta kintu uzi kuko S ni nkaho ari 0. Bo badufashe turi abana babo nyine bareke kuturenganya. Abandi baratsinze kuko bakoze, natwe rero twarakoze dukwiye gutsinda. Nyine ubwo buzima bwacu burahagararira hano. None se bwo urumva na university yagufata ni ukuvuga ngo nk'ubu nashaka applyinga muri general nursing ariko kuba mfite S muri biology biracyari ikibazo. Kugeza mu mwaka 2008 ibizamini bya leta byakosorwaga ikayi y'umunyeshuri irebwamo n'umwarimu umwe. Nyuma y'uwo mwaka hashyizweho uburyo bushya buri kayi ikarebwamo n'abantu bari hagati ya 5 n'8. Ababishinzwe bagasobanura ko ubu buri kayi y'ibisubizo y'umunyeshuri umwe ikosorwa n'umwarimu akayiha mugenzi we akareba ko ntaho yibeshye. Bamwe barimu bitabajwe mu gukosora ibizamini by'umwaka ushize atangaza ko akurikije uburyo bw'ikosora busigaye buriho nta mwana n'umwe warenganywa. Abarimu bakosora bo ntabwo yarenganya umunyeshuri ngo bishoboke kubera ko dukosorera muri team. Urupapuro rw'umunyeshuri rukosorwa n'abantu barenze 8. Twarangiza tugakora ibyo bita cross marking. Cross marking ni ukongera gusubiramo tureba ko amanota umunyeshuri yahawe ariyo kandi ko nta bamukosoye nta murenganyije. Ibyo birangiye hazaho uwo bita team leader wa 6 nawe akongera agasuzuma buri rupapuro rwa buri munyeshuri. Kuri uyu murezi kwibeshya bishobora kuboneka gusa mu gihe amanota arimo kwandikwa muri mudasobwa. Numva rero kuvuga wenda ngo umwana yabarenganiye mu gukosorwa ibyo ntabwo bishoboka. Ahubwo hari ikibazo gishobora kubera muri bino byo kwinjiza amanota muri system. Ikindi kuri yabanariza amanota kugira ngo buvuga ati uyu yabaye wa mbere yagize aya wenda hashobora kubamo ikibazo. Ibyo bindi byose bashobora gufata amanota mwe mwashyize ku rupapuro wenda niba washyizeho 10 uwinjiza muri system agashyiraho 15 se birashoboka cyane. Nkanjye wenda ujye ukora direte ushobora kujya kwandika wenda 10 ukandika 100 cyangwa se wajya kwandika 10 ukandika 1. Iyo hatabayeho rero checking usanga nk'iryo kosa rishobora kubaho. Ibisubizo bitangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini byo bigaragaza ko abanyeshuri bakwiye kunyurwa n'amanota bahawe. Umuyobozi mukuru wa NESA Bahati Bernard asobanura ko abana bakabakaba igihumbi aribo bamaze kugeza ibibazo byabo ku kigo ayobora. Kuri we uburyo bushya bwo gukosora bwagombye gutanga icyizere. Ubu ntabwo dusubiramo ngo tujye gukosora amakaye. Cyo kuri icyo tureba ni ukujya kureba ese amanota ye ikaye bayanditse neza. Buriya kuva ku manota umwana yabonye mu kizamini kugera kuri ariya atangazwa harimo inzira ndende ku buryo yewe n'umwana aramutse avuze ati munyereka amanota yo mu isomo runaka tukamwereka amanota ayo manota nta kintu yamubwira kuri aggregate yagize. Ni ukuvuga kuri ya manota twashyize hanze kuko kuva ku manota wagize mu isomo rimwe kugera kuri aggregate tuba twaraguhaye amanota yashyizwe hanze harimo urugendo rurerure.
aba bana bagaragara kuri iki cyicaro cya NESA baturuka mu turere tunyuranye tw'u Rwanda kandi bose bagaragara mu mashami anyuranye bagiye bigamo. Ni ubwa mbere hagaragaye umubare munini w'abanyeshuri basaba ko amanota bahawe ahinduka. Kugeza ubu hakaba hataramenyekana amaherezo y'iki kibazo kuko no mu banyeshuri bamaze gukorerwa isuzuma na NESA bagahabwa ibisubizo hari bamwe bakigaragaza kutanyurwa. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryitaho iterambere PNUD rivuga ko abantu bapfa bazize intambara n'ingaruka zayo muri Yemen bashobora kuzogera hafi ku bihumbi 400 imbere y'uko umwaka urangira. Ni inkuru dushikirizwa na Eddie Gwem. Raporo yasohowe na PNUD igaragaza ko hafi 60% y'abantu bapfa muri Yemen bazira ingaruka z'intambara imaze imyaka 7. Benshi iyo raporo ivuga ko bapfa kubera kubura amazi meza, inzara n'indwara. Abapfuye bazize intambara bagera hafi ku bihumbi 150. Muri iyi nkuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP, PNUD ivuga ko benshi muri abo bapfa bazize ingaruka z'intambara ari abana bakiri bato bapfa kubera imirire mibi. Iyo raporo ivuga ko muri uyu mwaka umwana umwe uri hasi y'imyaka 5 apfa buri minota 9 azize ingaruka z'intambara. Ibibazo byo muri Yemen ahanini byatangiye mu mwaka wa 2015 ubwo Arabia Saudite yohereje ingabo gufasha guverinoma ya Yemen yari ihanganye n'inyeshyamba z'Abahuthi zishyigikiwe na Irani ubwo zari zimaze gufata umurwa mukuru Sana. Guhera icyo gihe PNUD ivuga ko iyo ntambara imaze kugira ingaruka mbi ku gihugu no kwiterambere ryacyo. Iri shami ryongeraho ko ibyo bibazo byasubije inyuma ubukungu bw'icyo gihugu imyaka hafi 20. Yemen isanzwe iri mu bihugu bikennye cyane ku isi. Nta gihindutse, PNUD ivuga ko abantu hafi 1.5 miliyoni bashobora kuzaba bapfuye muri icyo gihugu mu mwaka wa 2030. Icyakora ikongeraho ko ibintu biramutse bihindutse Yemen ishobora kuva mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere mu mwaka wa 2050. Gusa iyo raporo ikavuga ko uko ibintu byifashe ubu bidatanga icyizere. Usibye abantu bapfa bazira ingaruka z'intambara, PNUD ivuga ko iyo ntambara imaze gusenya ibikorwa remezo byinshi by'igihugu. Intambara muri iyi minsi imaze igihe ibera hafi y'umujyi wa Marib ufatwa nk'uwa nyuma uri mu maboko ya leta. Iyi ntambara kandi imaze guhitana ibihumbi by'abarwanyi b'inyeshyamba n'abasirikare ba leta. Hagati aho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rivuga ko rihangayikishijwe n'umutekano w'abaturage batuye mu mujyi wa Marib. Iri shami rivuga ko abantu barenga miliyoni bashobora gukurwa mu byabo n'intambara. Umuvugizi wa HCR Shabia Mantu avuga ko kugeza ubu abantu 40,000 bahunze umujyi wa Marib guhera mu kwezi kwa 9 uyu mwaka. Benshi muri bo Mantu avuga ko bibasiwe n'indwara nka malaria n'impiswi. Umuyobozi mukuru wa PNUD Achim Steiner we avuga ko abanya-Yemen batagira ingano bakomeje kugirwaho ingaruka n'intambara zirimo ubukene no kubura amahirwe ku buzima no ku isoko ry'umurimo. Iyi raporo ya PNUD ivuga ko 80% ry'abaturage ba Yemen bakeneye ubufasha bwihutirwa. Mu Burundi abatoza kori bo ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bagirizwa n'umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati kuba banyuruje amamiliyoni arenga 50 mu mezi abiri aheze, abasaba kuyasubiza atayatanze bagapfungwa. Idonido n'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Nairobi muri Kenya Eroje Wirikaneza. Agere ku wa mbere ayo mafaranga yose merdo rabirambwira ati ese nkaneye miliyoni yandi ari hejuru yose yashika ku makori tuzoza kuburana nabo bava mu bimba. Abo bantu bose bagena muri polisi bakorwa amakosa. Onije kuvendera ko Mushanganje yaje intwaro yo hagati n'umutekano mu Burundi hari ku mugoroba wo kuri wa gatatu mu nama yagirishije abajeje intwaro mu gisagara ca Bujumbura abaseruka igipolisi n'abatoza kori ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Intumbero y'inama yari imwe rudende ukurabira hamwe umwimbo winjiye mu kigaga ca leta uvuye mu makori yatozwe Bujumbura. Ndira ko bucari mu mwambaro wo kwinonora imitsi yavuga sana ubucitse intege yamenyesheje ko ivyo bisata bijejwe kumuha raporo vyamushikirije muri aya mezi 2 n'igice heze agahomera bunwa. Yemeza ko amamiliyoni yarenga 50 y'amafaranga y'amarundi atigeze agezwa mu kigaga ca leta kandi yaregeranijwe. Ihinduka nivyo ryamarigoye mugabo ico dutezwa kumenya nuko byanka byakunda dutegerezwa guhinduka ko tudahindutse iki gihugu cacu nta nahamwe dushobora kugishikana tudahindutse. No muri iyo ntumbero byatumye tubahamagara muri iyi nama bari kubahamagara imbere y'urukiko mu mezi 2.5 mu bantu bakora muri service transport amafaranga atashitse muri rekese dola amerikani yatanzwe na recontribuable ni miliyoni 51,500
195 amafaranga y'amarundi. Mu majambo make c'est une déception totale ku nguvu zose twari tumaze gushira mwitozwa y'amakori n'amatagisi gaha mu gisagara ca Bujumbura. Uyu mugabo ari mu rwego rw'ubushikanganje bujejwe ubugenduzi yasiguriye abagizwe amakosa n'abari mu nama uko ubunyonyezi bwakozwe. Mwese murazi kitansi ngene imeze munsi hariyo sushi mu bisanzwe wanditse kuri kitansi kuri sushi bitavyandika nabo babigira gute bandika kuri kitansi mugabo barashizeho munsi karto kugira kuri sushi ntibifate mu contribuable bagaca bamuha iyo kitansi akigira bagaca barondera kandi kantu bandikira ko kuri sushi monta ntoya turamwe baca le contribuable. Uyu mukenyezi ari mu batoza kori yasana uko atanyuzwe n'idasigurirwa agasaba insiguro nyinshi kurusha ariko ntakana ko habaye amakosa. Ndi muri abo ikosa nasanze ryagira by'ukuri hariho abantu tutazi ingene iryo kosa ryoba ryaragenze. Rero mu kwisigura batubajije batubaza ati ayo maheruzo yariha gute, nibaduhe ivyemezo bazana ivyo bitansi petete vyosha yoherereye yoshobora kuba yarabaye mugabo umuntu atayafisemo uruhara. Nibaduhe iyo reve turabe ikosa ritwagira ayo mahera turayariha kuko hari abantu ayo makosa yoba yarashitse mugabo ataruhara tuyafisemo. Umushikiranganji Ndirakobuca we yemeza ko ivyagirije afise yari ntasubirwamwo. Mbere yategetse igipolisi guta muri yo mpabarerwa kugeza barishize ntiyanyuma. Agere ku wa mbere ayo mafaranga yose merdo rabirambwira ati ese nkaneye miliyoni yandi ari hejuru yose yashitse ku makonti. Atashitse ku makonti naho ishakurikiza amategeko icako. Nana yandi majambo nirirwa ndavuga nirirwa ndahogora cyo kuna uraza kugirisha inama meze mwabonye uko naje meze intege zacitse kandi umuntu wese afite ico yagirizwa uherejo asubira gutoza ushaka banza suite kandi aho bigize abagangi ngabo ibintu biri prakara biboneka aho navuze ko bavyemeye abantu batavyemeye bace barazwa muri polisi dosi y'ikiko kwa mbere diforoma tuzoza kuburana nabo bava mu bimba abo bantu bose bashaka kugena muri polisi bakorwa amakosa kivyemeza byose turabifise umuntu yatoje saa 5000 akajani gatenze 1000 numva ko birende. Abatoza kori ni bashasha basubiriye abahahura ku ntwaro ya nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza yashengeye mu ntango z'ukwa gatandatu 2020 imbere yo guhererekanya amabanga n'uwamusubiriye Evariste Ndayishimiye yahavuye yimikwa mu mpera z'uko kwezi nyene gihutihuti kuko yari kurahira mu kwa munani. Abo bagizwa kunyonora amamiliyoni kundwi urugero hagati y'itariki ya gatandatu n'iya 13 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka mu ndwi ubushikanganje bujejwe intwaro yo hagati bwari bwitiriye Kamarampaka hatojwe miliyoni zirenga 155 mu gihe abahahora batoza renga miliyoni 34 z'amafaranga y'amarundi. Kwa cyenda ukwezi kwa kane uyu mwaka naho umushikiranganji Ndirakobuca yari yakuye abanyabigega b'amakomine yose uko 119 agize Burundi yabagirije kuba badindiza itozwa n'iyegeranywa ry'amatagisi n'amakori bakoranye n'abatoza kori ba kera basezerewe mu mabanga. Imbere yaho mu kwa gatatu hari hatunganijwe ukwezi kwitiriwe kwa Kamarampaka aho hari hegeranijwe amamiliyaridi yarenga 3 n'imiliyoni 200 mu gihe mu mwaka wahera 2020 muri uko kwezi nyene amafaranga atarenga umuliyaridi umwe n'imiliyoni 400 mu mafaranga y'amarundi mu makomine yose.